urugendo twategekanije mu ntumbero y'uko abantu twakoranye igikorwa na cane cane amaradiyo 9 twakoranye igikorwa harimwo radio televiziyo y'iwanyu twashatse muri iki gihe iyi programa yimirije kurangira izorangira mu kw'icumi na kabiri turabe ingene twogenderanira ayo maradiyo 9 no kuvuga atanu y'Ibujumbura 8 yo mu gihugu hagati turabe ibikorwa twakoreye hamwe inyigisho twatanze nka Senape yaronse ico gikorwa irungikanywe na Coopération Suisse yo gufasha ayo maradiyo mu bice bitandukanye mwarabibonye kwigisha aba journaliste kubigisha ingene batunganya ubutunzi ingene borondera ingene bobandanya babaho no mu gihe iyi programme yo bitakihari na cane cane ingene aba journaliste canke abamenyesha makuru boshobora gutanga inkuru idahengamye na cane cane abarundi bose bakaronka ijambo ni muri iyo ntumbero rero twavuze tuti reka tugire urugendo shure urwo rugendo shure twaruhereye mu Rumonge turagenda mu Rutana mu Rumonge hari radio Izere mu Rutana hariyo radio Bena duca turaca no mu Igitega mu Giheta aho hari radio Ijwi ry'Umukenyezi ubu rero twari twashitse ngaha anye kuri radio televiziyo Buntu abo bose nabo twakoranye bari mu gihugu hagati ariko nkuko mwabibonye twakumwe n'abandi barongoye amaradiyo ibimenyesha makuru ibi vyandika canke bavuza mw'iradiyo aribo radio Isanganiro ikinyamakuru Iwacu canke Burundi Eko na radio Bonesha radio Rema FM na radio televiziyo Isanganiro nabo rero twagize ibihe vyiza byuko tworaba ico twashitseko kandi ivyo twashitseko vyabaye vyinshi no hagarara ahanini ingene bize gutunganya inkuru nziza kandi irimwo bose hama ikindi kintu cadushimishije muri uru rugendo shure twararonse umwanya ukumenya ico iyi programme bayita projet Media 3 twaronse twaherekejwe na Coopération Suisse yaduhaye uburyo natwe baca badutera iteka kugira dukorane nayo ma media turabe yuko twobafasha gushika kuri izo ntumbero twari twihaye ubu rero twaje ngaho iwanyu muri radio televiziyo Ubuntu dusa n'abahejeje twabonye byinshi mwakoze byiza twagiriwe ubuntu no kubona aho mukorera twagiriwe ubuntu no kumva ibikorwa mwashitsemo mwashize mu ngiro neza na cane cane tukanezerwa cane kandi tugashima ingena ivyo twoba twarakoranye hamwe byagize akamaro aho ndiko ndiyumvira burya bushimwe mwaronse mukarusha abantu benshi imbere ubushimwe bwari kuronka abantu nyene twumva umenga boba bafise ubumenyi kurusha mwebwe ariko twasanze rimwe murusha ubumenyi mu kuronka bijya amashimwe yavuye mu bibazo by'isi yose turabishima cyane ni muri ntumbero twari ngaha kandi turanezerewe cyane yuko ntitwataye umwanya ikindi dushima ni imigenderanire myiza twari twagize nayo n'ivyo bimenyesha makuru na cane cane na radio televiziyo Buntu mwarava kure dutumye ku inama mukaza hanyuma n'ivyumviro mwatanga mu manama twakorana byatubereye umugisha turanezerewe cyane no kuba ngaha anye no kubona ivyo mwakoze biciye muri uwo mugambi na cane cane ivyo onye vy'ukugira inkuru zigashikira abanyagihugu na kirya gikorwa cyo gukorana n'abanyagihugu babumviriza kugira babarimbure bongere babaha impanuro na cane cane nabo bikabagirira akamaro cane kugufasha mu buzima bw'igihugu canke mu kibana aho babaye murakoze cyane ntituraheza neza umugambi uzoheza turafise nk'ayandi mezi abiri mugabo kuva mu kw'icenda twarabonye yuko umugambi washitse kwihangiro twari twihaye ku bice 90% ni naco gituma twari ngaha ahanini tugenda
mw'iradiyo imwe canke mw'ishirahamwe ry'amameshamakuru rimwe rimwe kugira turabe ivyo bungutse na cane cane ivyo mutashoboye gushikako ngaha muvyigira ahandi n'aha anye mwabonye ko bahigiye ibintu vyinshi cane na cane cane ivyo bintu vyo kwiteza imbere, ivyo bintu vyo gukorana n'abandi ba partenaire, ivyo bintu vyo guhiganwa bikaba ivyiyumviro vyiza cane kandi turabishima gose.